Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika by'i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwabonye bucya ni Eugenia Mukankusi basuhuza, mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya mu gitondo. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, namwe muteze amatwi muri aka kanya muyavugwa muri Afrika. Samantha Power arongoye ikigo ca Amerika kijejwe iterambere mu makungu USAID hamwe n'umukuru ajejwe ivyo gutanga imfashanyo muri ONU bategekanya kugendera Ethiopia mu mpera z'iyindwi. Abategetsi bavuze kuri uyu wa kane ko uru rugendo rutumbereye guhimiriza ko ari ngombwa kwifashanyo zishikira intara ya Tigre isizikajwe n'intambara mu gihe hari ubwoba ko amamiliyoni y'abanyagihugu yinjiye mu bihe vy'amafa. Samantha Power ategekanya kandi kuzoja muri Sudani muri urwo rugendo azotangura ejo ku munsi wa gatandatu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryaragabishije ko imfashanyo z'ibifungurwa ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele zishobora guhera mu minsi iri imbere mu gihe izindi mfashanyo zitokwemerwa kwinjira. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karongereje ejo ku munsi wa kane ibihano byo kutaronka no kugura ibigwanisho kuri Republika ya Centrafrica mu kindi kiringo c'amezi 12. Abagize ako kanama bavuga ko ico gihugu kikiri mu bihe vy'intambara. Ambasaderi w'Ubufaransa muri ONU Nicolas Dorizier yavuze ko Centrafrica ikirangwamwo umutekano muke hamwe n'ihungabanywa ry'agateka ka muntu ndetse n'amategeko mpuzamakungu agenga ikiremwa muntu yahungabanijwe. Muri Afrika kandi leta ya Niger yavuze ejo ku munsi wa kane ko igitero gishasha mu burengero bw'ico gihugu hafi y'urubibe na Mali cahitanye abasivile 19. Ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu mu mihana y'abanyagihugu yahitwa Deye Kuku ni mu micungararo y'igisagara ca Bani Bangu. Ahishwe kandi abasivile 14 ku munsi w'Imana. Iki gitero giciye gishikana ku basivile 33 bishwe muri iyo ntara mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe. Washington, ijwi ry'Amerika. Muyavugwa mu makungu muri Leta z'Ubumwe za Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ko abasivile bakorera leta babwirizwa kwicandagisha umugera wa corona, bitaruko bagasabwa kuzokwama bipimisha rimwe canke kabiri ku ndwi kandi bakazoguma bambaye udufukamunwa ku kazi. Iyi ngingo ayifashe inyuma y'aho ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwitwa Delta buriko burandukira abanyamerika ku muvuduko munini. Perezida Biden yavuze kandi ko ariko arasaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kwiga ukuntu ndetse n'igihe iryo tegeko ryotandukira no ku basirikare. Leta ya Amerika ikoresha abakozi barenga imiliyoni 4 barimwo abasivile barenga imiliyoni 2 nk'uko Perezidansi ya Amerika ibivuga. Ariko naho iyo ngingo ifashwe, umukuru wa sendika y'abapolisi bakorera leta Larry Cosme avuga ko guhatira abantu gukora igikorwa cerekeye amagara yabo ku nguvu atari ingendo ya Amerika kandi ko bigaragaye ko kubaye guca kubiri n'uburenganzira bwa muntu. Tukivuga kuri uyo mugera nyene, Ubufaransa bwagiriza Ubwongereza ingendo yo kubukumira ku ngingo bwafashe yo gukuraho amategeko yasaba abanyaburaya bicandagishije umugera wa corona kubanza kwikumira mu kibanza ca bonyene binjiye mu Bwongereza. Umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'ubumwe bwa Buraya Clement Bonne yabivuze inyuma y'aho Ubwongereza butangarije ku munsi wa gatatu ko abandi banyaburaya hamwe n'abanyamerika bicandagishije bikwiye batazongera kubanza kwikumira ukwabo bacinjiye mu gihugu. Ubufaransa buvuga ko butazokwihora mu gufata ingingo nk'iyo ku Bongereza bagendera Ubufaransa. Aloyizi Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda gitangaza ko abagore batwite n'abagore bonsa nabo bashobora gufata urukingo rw'icyorezo cya COVID-19. Uru rukingo ntabwo ari urukingo rukoze muri virusi nzima ngo yatera uburwayi cyangwa yatera ikindi kibazo, ndetse nta nubwo ari urukingo rwinjira mu turemangingo umubyeyi aba asangiye n'umwana we. Ubu ni muganga Sabin Nsanzimana, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC. Ku bijyanye n'inkingo za COVID-19 kandi banki y'isi yose yemereye u Burundi inkingo zo kwirinda iyo ndwara. Leta y'u Burundi yatangaje ko ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bwongeye kugaragara cyane hirya no hino mu gihugu. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ku nshuro ya mbere leta y'u Rwanda yaraye itangaje ku mugaragaro ko kohereza ingabo z'igihugu muri Mozambique bishingiye ku mategeko y'u Rwanda ndetse no ku masezerano ibihugu byombi bifitanye. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda abahe inkuru irambuye. Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yahaye abanyamakuru bake batoranijwe ari kumwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda bemeze ko igihugu kiri mu mirwano mu gihugu cya Mozambique. Minisitiri Biruta yasubije abakomeje kunenga u Rwanda ko rwohereje abasirikare barwo gufasha igihugu cy'amahanga rwihishwa. Mbere yo kohereza ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, cyambere byasabwe na guverinoma ya Mozambique kandi bishingiye no ku masezerano dusanzwe dufitanye na kiriya gihugu. Ikindi nuko twagishije inama tunabibwira ibihugu bitandukanye birimo bigize uriya muryango wa SADC n'ibindi bihugu byinshi bifite uruhare cyangwa se imiryango, harimo umuryango w'ubumwe bwa African Union, harimo ibindi bihugu wenda bya kure ariko bifite icyo bikora hariya muri Mozambique, biri mu Faransa, birimo Portugal, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari ibintu byaje mu ijoro gutya mu gitondo abantu bagende, ni ibintu byabanje kujya biganirwaho kugira ngo turebe icyakorwa, hanyuma n'igihe icyemezo cyafashwe abo bose twarababwiye. Aba bayobozi banasobanuye ko ingabo z'u Rwanda zifashe ku rugamba zirimo kurwana n'inyeshyamba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga yatangaje ibimaze kugerwaho nyuma y'iminsi mike u Rwanda rwohereje abasirikare barwo. Tariki 24 twishe 4 dufata RPG, medium machine gun n'imiti. Turongera nanone kuri uwo munsi twica 2 muri ambush. Nanone dufata imbunda za SMG, pistol, magazines na computer laptop n'izindi zo ziri mu Giswahili. Tariki 26 nanone twica inyeshyamba 5. Tariki 28 ari ejo nanone bagabye ibitero mu birindiro byacu, twabashubijeyo rwose, twarabarashe tujyanye casualties ahitwa tugwa muri ambush yabo ariko turabarasa. Mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo u Rwanda rwohereje abasirikare n'abapolisi 1000 muri Mozambique mu butumwa bwo gufasha icyo gihugu kugarura umutekano mu ntara ya Cabo Delgado. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko guhera mu mwaka wa 2004 u Rwanda rwiyemeje kugarura umutekano aho rutabajwe. Minisitiri Biruta yumvikanye asobanura ko kugeza ubu muri ibi bikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo muri Mozambique nta nyungu u Rwanda rurabibonamo. Ikiguzi cy'ubutumwa muri iki gihe u Rwanda nirwo rutanga ibyangombwa byose bijyanye na buriya butumwa, ariko turakorana na Mozambique ubwayo kugira ngo ibe yagira uruhare nayo yabigiramo nk'igihugu cyatabawe, ndetse tukavugana abo navuze twagiye dusanzwe dukorana, ibihugu by'inshuti, imiryango mpuzamahanga birimo n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika, kugira ngo uko iminsi yigira imbere hazagire n'uruhare abo bose babigiramo. Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umunyamakuru Robert Mugabe ukorera ikinyamakuru Great Rex Voice gikorera kuri murandasi, agaragaza ko amakuru yose muri iki gikorwa ingabo z'u Rwanda zirimo mu gihugu cya Mozambique atashyizwe hanze. Muri ariya masezerano basinyanye na perezida wa Mozambique yemerera ingabo z'u Rwanda gutabara. Ayo masezerano ntabwo ari ku karubanda uburyo twabibona. Yewe nkanjye ku giti cyanjye simpamya ko ingabo z'u Rwanda mu rwego rwo kuvuga ngo ni ukubungabunga ubusugire bw'igihugu cya Mozambique, kuko izo ni inshingano za leta ya Mozambique. Wishyura ikiguzi rero kugira ngo tumumenye neza, twareba muri ayo masezerano. Mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko kugeza ubu ikiguzi cyishyurwa na leta y'u Rwanda, ariko ibyo ni nko kuvuga ngo u Rwanda rugiye gukora nk'ubutabazi nka Red Cross,
kandi tuzi neza ko intambara irahenda. Gusa u Rwanda rufite bijiga n'iki uburyo batwara ingabo mu mirwano, kubatunga movement operations zirahenda. Minisitiri Biruta yongeye gushimangira ko u Rwanda rudakoresha ikoranabuhanga ry'Abanya-Israeli ryitwa Pegasus mu kuneka abaturage barwo cyangwa abanyamahanga barimo n'abayobozi mu bindi bihugu bya Afurika nk'uko bimaze iminsi bivugwa mu bitangazamakuru binyuranye. Ahubwo Minisitiri Biruta asobanura ko u Rwanda nk'igihugu rufite ubundi buryo bukoresha mu kumenya amakuru igihugu cyakwifashisha. U Rwanda ntabwo rukoresha buriya buryo. U Rwanda nk'ibindi bihugu dufite uburyo butandukanye bwo gushaka amakuru, cyane cyane amakuru arebana n'abashaka n'abategura guhungabanya umutekano w'igihugu, abakora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni leta zose z'isi zirabikora, ari inzego buri gihugu kirazifite. Ntabwo ari ibanga rero ko guverinoma yashakisha uburyo butandukanye bwo gutara amakuru ku birebana n'umutekano w'igihugu, ku birebana n'abashaka gukora ibyaha bitandukanye. Ibyo ni ibisanzwe. Umunyamakuru Robert Mugabe ni umwe mu bagaragaye ku rutonde rw'abanekwa. Aganira n'Ijwi ry'Amerika yavuze ko nawe byamutangaje. Nibonye ku rutonde rw'abantu bibasiwe na Pegasus, kuri jewe nsanga ni ibintu byanangaye, kubera yuko kujya muri Pegasus, kuba victime Pegasus uri umunyamakuru biba binyuranyije n'amategeko, ubundi ni itegeko nshinga. Itangaje kindi ni ukuntu umuntu ukora urutonde rw'abayobozi bamwe bakomeye bo ku isi nanjye bakanshyiramo umunyamakuru. Ibyo ngibyo rero ukuntu babikora n'ibyo bagamije byabazwa abantu babiri, ukora urutonde cyangwa Pegasus. Dr Vincent Biruta yavuze ko urutonde rw'amatelefoni y'abantu u Rwanda rurwa kuneka rwakozwe n'abagamije guharabika u Rwanda mu gihugu imbere no hanze ndetse no kuruteranya n'amahanga. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120 2 4 1 991. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Tukiri mu Rwanda, ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kivuga ko abagore batwite ndetse n'abonsa nabo bashobora gufata urukingo rwa COVID-19. Iki kigo kivuga ko abari muri icyo cyiciro bashobora kwibasirwa n'icyo cyorezo kurusha abandi bagore, kigaheraho kibakangurira gufata urukingo. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa abaye inkuru irambuye. Mu bushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuva batangira gukingira icyorezo COVID-19 bugaragaza ko abagore batwite ndetse n'abonsa bashobora gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 nihagira ingaruka bahura nazo. Ibi bisobanurwa na muganga Sabin Sanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC, avuga ko ubwirinzi bw'umubyeyi utwite bugirira akamaro n'umwana igihe ataravuka. Abagore batwite bimaze kugaragara ko bibasirwa na COVID-19 kurusha abadatwite igihe bahuye nayo. Dushishikariza rero ababyeyi batwite n'abaganga babakurikirana yuko bahabwa ayo mahirwe yo kuba hatangwa urwo rukingo, turinda ubuzima bw'uwo mubyeyi, turinda n'ubuzima bw'uwo mwana, tunashingiye ko uru rukingo ntabwo ari urukingo rukoze muri virusi nzima ngo yatera uburwayi cyangwa yatera ikindi kibazo, ndetse nta nubwo ari urukingo rwinjira mu turemangingo umubyeyi aba asangiye n'umwana we.
Abagore batwite n'abonsa baganiriye n'Ijwi rya Amerika kuri iyi ngingo yo gufata urukingo bavuga ko bari basanzwe bafite amakuru ko batemerewe gufata urukingo kuko ngo byabagiraho ingaruka. Kuri aba babyeyi bitegura kubyara, aya makuru inzego z'ubuzima zatanze ngo ni ingenzi kuri bo. Bivuze ko leta yadutekerejeho igasanga ko tutagomba gusigara inyuma nk'abagore bari kororoka muri iyi minsi batwite, kugira ngo urwo rukingo rudufashe kwibungabunga ubwacu no kubungabunga umwana dufite mu nda. Rwose leta n'umubyeyi turayishimira ko yadutekerejeho kugira ngo ibashe kutwitaho ndetse n'abana bacu gutwita. Nyine natwe urumva ni nk'aho tuba turi mu bwigunge bw'uko urwo rukingo tutabasha kurubona, ariko urumva tubashije kurubona byibuze byaba byiza kurushaho. None se ubwiye abandi bakingirwa kandi natwe mu kwandura urumva natwe turandura. Uyu mubyeyi wo mu mujyi wa Kigali agakomeza avuga ko igihe yamenya ko hari gahunda yo kubakingira icyorezo kuri we inkoko yaba ariyo ngoma mbere y'uko abyara. Kuzinduka nkaba mu ba mbere kuko ntabwo icyo kintu kizaba cyancika cy'uko ngomba gukingira ubwo rukingo kuko nanone bikeneye cyane. Ahubwo nibazaga impamvu abagore batwite batari kudutekerezaho, ni ikintu numvaga nibaza cyane ngo n'abonsa batangira gukingira bavuga ko batazabakingira, ariko ubwo badutekerejeho ngomba kuzinduka aba mu ba mbere kandi bakangurira n'abandi batwite abonsa, tukagenda twese ntawe usigaye inyuma tugafatirwa urukingo kuko ni ingenzi. Muganga Nsanzimana ukuriye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC anakangurira abagore bonsa ko nabo bemerewe gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 kuko birushaho kubarinda n'abana babo. Aba nabo Muganga Nsanzimana avuga ko batakwiye kugira impungenge kuri uru rukingo. Ubushakashatsi bumaze gukorwa n'abakingiwe bonsa mu gihe tumaze cyose dutanga uru rukingo, biragaragara ko nta ngaruka uru rukingo rufite haba ku mubyeyi bonsa ndetse no ku mwana, ku buryo ahubwo ababyeyi bonsa urukingo rushobora kuba rwagira icyo rurinda umubyeyi ndetse rukagira n'icyo rurinda umwana we. Urukingo rero ku mubyeyi bonsa no ku mubyeyi utwite rushobora gutangwa kugira ngo hirindwe ibyago byaterwa n'iyi virusi ya COVID-19. Ni inkuru nziza ku bagore bonsa. Nabo bavuga ko ari umwanya mwiza wo gufata urukingo rwa COVID-19 mu mugambi wo kwirinda no kurinda abana babo. Uretse kumenya amakuru ko bemereye kwikingiza icyorezo, nta kirenze kuri ibyo n'igihe bashobora kwikingiriza. Ariko twanabyumva twebwe turi kwibaza ngo ese natwe urukingo rwaboneka cyangwa ni ukwipimisha gusa icyavamo cyose twabyishimira kuko ntacyo leta yacu yadukorera igamije kuturoha. Njyewe kubyumva nimba hari inyigo yakozwe koko twizeraga dufite impungenge kandi bari gukingirwa twe nta rukingo, ariko mu gihe rwaba rubonetse ni icyifuzo cyiza rwose. Uretse kuba hatanzwe ubutumwa bukangurira abagore batwite n'abonsa ko nabo bakwihutira gufata inkingo z'icyorezo COVID-19, nta gahunda iratangazwa yo kubakingira nk'uko byagiye bibaho ku byiciro bitandukanye byabanje. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya imibare ya nyayo y'abagore batwite n'abagore bonsa bakeneye kwikingiza icyorezo COVID-19. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko kuva u Rwanda rwatangira gukingira iki cyorezo ababarirwa mu 400 bamaze gukingirwa COVID-19. Intego yari ukugeza mu mpera z'uyu mwaka w'2021 byibura 3.5 miliyoni by'abaturarwanda bamaze gukingirwa. Icyakora birasa n'ibigoranye kuko inkingo zikenewe n'abatari bake mu batuye isi. Ijwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda twerekeza mu Burundi, aho banki y'isi yose yemereye iki gihugu inkingo zo kwirinda indwara ya COVID-19. Iyo banki irasaba Burundi gutegura aho buzazakirira. Byatangajwe na Tade Ndikumana, Minisitiri w'Ubuzima mu Burundi, mu kiganiro yahaye abanyamakuru i Bujumbura. Inkuru irambuye murayigezwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Muri icyo kiganiro umushikiranganji Ndikumana yabanje kwemeza ko ari uturere dutatu tugaragara mu iyo ngwara ku bwinshi kubera abanyagihugu bose badafise uburyo bumwe bivanye naho baba, ibituma ico kiza ciyongera. Bamwe mu bahora bafatira imiti iwabo bigiye guhinduka. Tumaze imisi 6 turiko dukora kampanye muri ubwo burere bw'ubuvuzi bubiri, Kirundo na Kiremba, aho twabonye yuko abandura bari badubuze kuko mu bo tumaze gupima bose tubona ko ibice 5% ari baba banduye dufatiye ku bantu 100, kugira ngo bigene neza kurusha. Abene gihugu ushobora gusanga iyo bari ko bafatira imiti muhira badashobora kuronka ingene bayifata, bashobora kuja ahantu habonyene bivanye n'ingene baba babayeho,
abo bazoshobora kurondererwa aho babashira hazotorwa n'abajeje intwaro muri ayo makomine kugira ngo kunde babashire ku miti kandi babafashe kugira ngo baronke n'ivyo bafungura. Yaboneho akaryo ko kumenyesha abarundi ko ibanki y'isi yose yemeye guha incanco Burundi nubwo zitarashika mu gihugu. Iyo banki niyo yandikiye Burundi ibusaba ko yoburonsa izo ncanco nk'uko vyashikirijwe n'uwo mushikiranganje. Iryo kete rero nk'uko abandanya bivuga bari hanahanye ko ivyumviro mu mugwi w'igihugu babona kwemera ko iyo banki y'isi ibaronsa izo ncanco. Aha rero ico twashaka kumenyesha bene igihugu nuko imigambi ya leta ni gupima no kuvura abo tubonye bagwaye, ariko leta ntiyanse ushobora kuzana incanco abo wese yaba banki mondiale canke uyundi ashoboye kuzana incanco dushobore kuzibika, hanyuma bishitse umwene gihugu uwo ari we wese akifuza kuronka urucanco akaruronka. Mugabo leta y'u Burundi nta makonditionalite itegerezwa gusinya. Bamwe mu barundi baganiriye na radio Ijwi rya Amerika barashima kubona Uburundi bugiye guhavya ibindi bihugu bimaze kuronka urucanco, naho hari bamwe babona ko Imana ari go rucanco nyakuri. Ubwanje incanco n'incanco mugabo burya hacanca Imana niko novuga, twanavyakiriye ndabibona mugabo nta kunguko ndabibonamwe ko leta yamaze kuvyemera, leta y'u Burundi kavyemera, reka tuvyakire uko nyene mugabo siyo nzira kubwanje novuga nti yari kuba inzira ya nyuma mu gihe n'Imana yaradukingiye. Nk'abene igihugu turabishima kuko bavuze ibyo kwikingira urucanco rwa corona wamenga Uburundi turi mwizinga ritari kw'isi. Rero ko bafashe iyo ngingo tuvyakira neza kuko ni ukwikingira, kuko abarundi sibo bonyene batokwikingira ikiza cya COVID-19 cyabaye ndanse. Je mu bisanzwe numva ko vyoba ari vyiza cyane kubera vyoba bije gukingira igihugu n'abanyagihugu, bisanzwe boza rurucanco rumeze neza rukadukingira twoba dutomboye, vyoba ari vyiza cyane. Yamara nubwo incanco zigiye kuboneka yakebuye abanyagihugu abibutsa kugaba kuko abandura baguma biyongera mu turere tumwe. Ahenshi na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura bariko basa n'abadehukirwa mu gukurikiza ziriya ngeno nziza zo kwikingira no gukingira abandi kiza coronavirus. Kuramukanya basigaye bona abantu bose bagwana mu nda aho baciye bahana amacensi. Basaba bene igihugu yuko kujya gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabune, kwirinda kuramukanya duhana iminwe, kugwana mu nda, guhoberana, gusomana, bijya bintu abantu bo vyirinda. Kwigenekerezo rya 27 za kuno kwezi umushikiranganje Ndikumana